INTAHE NGIRAKAMARO TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru bakunzi b'Intahe Ngirakamaro TV namwebwe mwese mudukurikirana biciye ku mihoro ya WhatsApp nongeye kubaramutsa amaro y'umwami wacu Yesu Kristo. Ngira ubuntu n'Imana bwo gusubira kongera kugaruka kugira ngo tubandanirize aho twari tugejeje ubuheruka muri kino kiganiro cacu tumenye ukuri niko kuzotugira abidemvya Yesu nashimwe. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru mu gice geruka ca 8 twage tuvugana ibitandukanye ku bintu abantu bambara na cyane cyane ku matwi ku munwa ku minwa ku mazuru n'ahandi ku mikondo kugira ngo by'ukuri berekane yuko bashajije. Turabona n'ibindi abantu bambara mu mazosi aho imigufu ibidede amashapure impeta n'ibirezi hamwe n'ibihete mbere bimwe hari n'ibyo bambara bibaza ngo ni ibikoresho bimwe bakoresha mu buryo bwo gusenga. Abeshi imbere hariho n'abavyambara mu buryo bwo gushaza ariko ibyo byose twadondaguye n'ibindi tugomba kwava tuvugana ko uyu munsi ibyo byose Imana irabyanka. Ibyo nivyaje gutuma umuntu agira ubwibone nivyaje gutuma umuntu agira iki ayoba. Uyu munsi abantu barihindura mu buryo bwose bashoboye bakarondera ubwiza wavutse yirabura ugasanga ari kararondera inzobe ariko igitangaje kuva mbaho sindabona umuntu w'inzobe arondera ubwirabure mugabo abavutse birabura baragira iki baragerageza kugira ngo barondere iki inzobe. Abantu bararondera imishatsi batahawe akagomba kugira imishatsi nk'iy'abazungu akagomba kugira imishatsi nyene nk'iy'abahindi ariko uwo mushatsi w'intetere Imana yari yaraguhaye niwo yabonye kubereye ubwo bwirabure yakuremanye nibwo yabonye bukubereye ubwo buto yaguhaye nibwo yabonye bukubereye umwana w'umuntu. Reka kurondera ubwiza Imana itaguhaye kuko ibyo nibizotuma urimbuka nibizotuma ugwa mu nyenga y'umuriro nibizotuma ugwa muri gihenomu. Yesu nadutabare. None rero bene data twagomba kubana tuvugana kuri ibi bintu kumbure abenshi je nibaza ko babikora batabizi abenshi nibaza ko babikora batazi ibyo ari byo. Ubundi rero tugomba duswe tubananye tuvugane amajambo y'Imana uko Bibiliya ibivuga iki bivuga ko hanyuma uzobandanya byirengagiza azomenye neza yuko imbere yiwe hari iki hari gihano kuko uwanka kumva ugamika izosi ahanurwa kenshi akagamika izosi azogira iki azovunagurika nta kabuza. Uwanka kumva uwanka guhanurwa ikimurindiriye inyuma niki n'urupfu kandi ingero y'icaha niki n'urupfu. Yesu nashimwe. Kuba umurongozi wawe kuba usengera kuba abagenzi bawe batabikubwiye cyangwa abavyeyi batabikubwiye suko atari bibi imbere y'Imana. Uyu munsi ndaje kubikubwira ndabizi ko imbere yanje haciye benshi bagiye bavuga bino bagiye bavyigisha bagiye baburira abantu ariko abantu bakanka kumva. N'ubu bantu subira mu byumve mumenye yuko bino bintu ari bibi. Abeshi baravuga ati none iki inye ko mutubwira ko ari kibi ijambo ry'Imana rikibuza nirihe. None rero ndaje tuganire fata Bibiliya abafise Bibiliya yera n'abafise Bibiliya nyeranda Bibiliya nini y'abakatolike muze turabire hamwe amajambo y'Imana. Muraza kubona imirongo myinshi igenda ivuga kuri ibi mbere biranaryoshe kuko Bibiliya nshasha y'abakatolika imirongo imwe ibivuga mu Kirundi byumvikana naho hariho amajambo amwe abayanditse bagiye baranyegeza ayandi bagakuramo ayandi bakayahinyanyura ukundi
ivyo bigaragara neza iyo ubirabiye muri Bibiliya zo mu zindi ndimi nka Bibiliya y'Igifaransa canke ukaraba nyene nino Bibiliya yera, urabona yuko harimo amajambo bagiye bagabanyamwo canke bagahinyanyura ukundi bagaha insiguro yindi. Yesu nadutabare. None rero reka tubandanye, ariko imbere ko tubandanya reka dusenge. Mwami wacu Yesu, nongeye gushimira nyakubahwa data wa twese byagiye mu ijuru nyene imbabazi nyinshi, urera kandi uragororotse. Mana, nongeye gukengurukira ko wemeye Mana ko ngaruka hano mu gikorwa cawe. We Mana, ndagushimiye ko wemeye ko ngaruka hano imbere y'ubwoko bwawe, suko ndi mwiza, suko ngororotse, ariko n'imbabazi kandi n'ubuntu Mana bwawe ungiriye. Mana, naco mfise novuga, nta nico mfise je noshobora kubwira abantu, ariko Mana naba ari wewe abari uvuga nyakubahwa ngakakanwa kanje Mana ngwe nuce muvuge ubwira ubwoko bwawe nyakubahwa, maze mpwemu wawe yera shishikare gusobanurira abantu. Mana, shishikare kubereka ikibi n'iciza. Mana, uzobukoze ibisigaye Mana uzuduhe gutabaruka, amahoro uzobukoze, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. None rero bene data, ubuheruka twari tugejeje ku bantu bambara amapantaro, ku bagore n'abigeme bambara amapantaro. Yesu nashimwe. Iki kintu cyo kwambara impuzu z'abagabo kandi arabakenyezi abandi arabigeme, ndetse tutarabiye no muri Bibiliya, tudafatiye no muri Bibiliya gusa, tugiye kuraba mu mico n'imigenzo by'abarundi, navyo nyene murabibona yuko atamwigeme yambarana n'umuhungu, atari uko Satani agenda duhendesha utuntu ngo n'amaterambere, ngo nibigezweho. Kubera iki? Twabibonanye abandi, twabibonye ahandi, kandi ibi byose tukabikora tugira iki? Twigana aho kuraba iki jambo ry'Imana rigira iki ridutegereza. Bene data, burya birababaje gusanga mu rugo umupapa yambaye ipataro, umumama akambara ipataro, umwana ipantaro. Mbega muri abo ninde serugo, ninde inarugo, ninde ari umwana? Ugasanga byose ibintu byaracanganye. Aho ku kazi ni ipataro, aho hehe gusenga mu masengero bambaye amapantaro. Ugasanga bamwe kwakora ibikorwa kanaka mu masengero bariko bararirimba, abandi bikaba ibintu nyene novuga nti biteye isoni, biteye ubwoba. Nama mbona akenshi nk'iyari mu manza na cane cane z'igihugu canke muri zimanza twese dusanzwe dukora nka ubukwe, mariage, izi zindi z'abitavye Imana, sindabona cane abamama baba bari nko baba bariko barasereva canke baba bari imbere mu rubanza canke baba banye n'urubanza. Sindabona nye n'urubanza aje yambaye ipantaro, sindabona uwo wagiye kwakira perezida yambaye ipantaro mu mama, sindabona umwigeme yagiye kwakira umukuru kanaka yambaye ipantaro. Baragerageza bakavuta, bakambara imvutano nziza, bakarondera amakanzu meza bakwiye, mugabo hagera imbere y'Imana umuntu agaca agenda yambaye akambara imini, akambara ipantaro ari umudamu. Imana dutabare. Bene data, nimba mushobora kubona ata bagabo bambara ibitenge cyangwa bambare amajipo, suko batobishobora, ariko nuko muri bo hakiriho ubuntu, nubwo Satani agenda yonona imitima ya benshi, akagenda yonona ibintu ku munsi. Yesu nashimwe, yongere adutabare. None rero uyu munsi tugira duhere ku kintu giharawe cyane kandi gikunzwe. Ndabizi abazovyumva ko bizobarya mu matwi. Tugira tuvugane ku kintu kijanye n'amamini, amajipo y'amamini, amajipo magufinya, amakanzu magufinya abantu bambara impenereza, abantu bagenda banovuga nti bambaye zitabakwiye, bagenda barahenera abantu mwibarabara. Yesu nadutabare. None rero murabizi hari ubwoko bwinshi bw'impuzu, hari ubwoko bwinshi bw'amajipo. Umuntu ashobora kwambara impuzu ugasanga iri hejuru y'intege, ugasanga ntifuka amavi, ugasanga by'ukuri novuga nti muri make asa n'ubwegigenda ari gusa. Cyane cyane uzobibona nk'iyo nk'abantu bafata ingendo, nk'iyo bariko burira amamoto canke burira amakinga, canke nk'iyo yicaye ahantu uzosanga aza gufukisha ibiganza ku bibero. None uba wagiye uyambaye utayibona. Ibyo byose rero birafise intandaro, birafise nico bigamije. Yesu nashimwe ko murabona burya mu ntege h'umwigeme uko
umuntu aharaba, reka ndakivuge muri ubu buryo. Satani ni umugome kandi n'umunyamayeri, arabizi ko umuntu aba yaramaze kwizizira nk'uko umuntu aba yaramaze kwemera ko amukorera nk'ibyo akemera kugenda ari gusa, ni ukuvuga hajya mu ntege haba hariho abadayimoni bace batuma bakwega igitsina gabo kugira ngo bikunde abantu bagwe mu busambanyi ari benshi. Ni ukuvuga iki rero? Abagabo amaso yabo akozwe mu kuraba, ubwonko bwabo iyo burabye bugashima bwihutira, novuga ntibwihutira gushima. Uzorabe umugabo iyo abonye inzu nziza ahantu, nawe agira imigambi n'imigabo yo kuzogira iki, yo kuzokubaka inzu isa n'iyo. Canke yabonye ikintu ciza kimunezereye, nubwo yabona igitenge kanaka ahantu akibona ari ciza, afise amafaranga agira iki, akigurira umudamu wiwe. Kubera iki? Mu buryo Imana yaturemye turafise ikintu cyo iyo turavye ucunya ubwonko bw'umugabo bwihutira gushima ikintu. None rero iyo abantu bariko bagenda bambaye zino mpuzu ngufi, nuko bwa mbere biza kubakwegera ivyipfuzo bibi, biza kubakwegera ubushakanyi, kwipfuza gusambana, biza kubakwegera mbere n'ubusambanyi. Iyo babuze abo basambana nabo, niho haca hava ibyo kwisambanya, ugasanga umuntu aboshwe n'indwara yo kwisambanya. Ndaje nkunda kuyita indwara, kandi ni cyaha kibi, kuko bifashe kugira ngo uwo muntu azobibohoke ko biragoye atari ijuru rimanutse ngo ritabare. Yesu nashimwe. None rero jambo ry'Imana rafise icyo rivuga kuri bano bantu bambara zino mpuzu, kuri bano bantu bambara aya majipo magufi, abantu batikwiza bagenda berekana intege, kandi ibi bintu biragwiriye. Ikibabaje kandi gitangaje kinateye n'ubwoba, woshobora kwibaza uti mbega abantu bubu barafise ubwenge canke baragwaye bose mu mitwe ari hakanu kabura. Tumenyereye umuntu agenda gusa ari umuntu adakomeye afise ingwara yo mu mutwe, ariko ubusanga mu mama agenda ari gusa, agenda urumva ugasanga nyene mwibarabara abantu benshi bagenda bari gusa. Kandi ivyo ugasanga no mu mashengero abantu basengeramwo ntibabibabaye, abarongozi babo ntacyo babivuga ko, ugasanga baja kuririmba bambaye uko. Ibaze aho abantu hageze naho bahenera Imana idutabare. None rero reka turabire hamwe amajambo ari mu Migani, igice cyaho ca 6 duhere ku murongo, ni igice c'indwi duhera ku murongo wa 6. Ndasoma mu izina rya Yesu mu rupapuro rw'amajana 721 muri Bibiliya yera. Abakoresha Bibiliya nyeranda nabo ni ku rupapuro rw'1215. Yesu nashimwe. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ngo nari kwidirisha mu nzu yanje, ndunguruka mu nshingo zaryo, mbona mu mburabwenge nitegereza mu basore umusore w'igipfamutima aca mu nzira hafi y'inkokora y'inzu y'umugore ameze atyo, anobanga mu nzira ija ku nzu yiwe. Hari mu kagoroba kugira abwire mu kajorojoro buhwibiriye, maze uno mugore aramusanganira yambaye nka kumwe kwa maraya, afise umutima w'uburyarya n'inyeruzi ntahetwa, ibirenge vyiwe ntibiragama mu nzu. Hamwe aba mu nzira, ahandi akaba ahiyaguye. Abunda ku mahwane yose y'inzira, afatanya musore aramusoma, amubarira atadusoni mu maso, ati nari nsanzwe nkwiye gutanga ikimazi c'ishimwe, none uyu munsi nashikije ibyo nasezeranye. Nico gitumye nza gusanganira nkuronderana umwete. None ndakubonye, nashashe imisego ku buriri bwanje, n'impuzu z'amagagwe zigishwe mu nyuzi zo muri Egiputa. Namotesheje neza uburiri bwanje isenga n'imbazi na mudarasini. Ngwino turare ko buce twinezeranisha urukundo, kuko umugabo atari imuhira yamaze urubanza rwa kure. Yesu nadutabare. Aha iri jambo liriko libwirwa aba bantu biyambika nka maraya, aba bantu bambara impuzu z'abamaraya, aba bantu bagenda bahenera abantu, bigatuma bateza ivyipfuzo n'ubusambanyi hehe mu bantu. Uyu muntu ngo ni ntahetwa, ngo ni inyeruzi, mu birenge vyiwe ngo ntibiragama mu nzu.
ngo hamwe aba mu nzira ahandi akaba hiyaguye. Bene data murabe abantu bambara n'izi mpuzu bafise n'ukuntu bazitambukira, bafise n'ukuntu babigendera, bafise n'ukuntu bifata, bafise no kuvuga nivyo biriko biratuma bikwega ubusambanyi hirya no hino, mbere bikavamwo bigakwega n'ikinishavu ry'Imana. Umuntu rero wese azi ko yambara bino bintu yikebuke. Reka dusubire turabire hamwe yandi majambo ico Yesu nawe yabivuze ko kwa Matayo igice ca 5 ku murongo wa 28 haravuga ngo, ni urupapuro rw'icenda muri Bibiliya yera, hagacaba mu rupapuro rw'igihumbi n'amajana 878 muri Bibiliya nyeranda. Ndasoma mu izina rya Yesu. Havuga ngo ijambo ry'umutwe ni ntugasambane, ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Yesu nashimwe. Bene data nagira ndababwire, iyo uhuye n'umuntu yambaye neza ntaho vyova naho vyoturuka udasanzwe uri mu gisigo c'ubusambanyi ngo wipfuze umuntu yambaye yikwije, umuntu yambaye imvutano, umuntu yambaye ijipo mukwiye, naho vyova. Ariko kubera Satani ari ikintu yazanye agatera mu bantu cyo kwambara ubusa, abantu benshi baca bagendera mu vyipfuzo kugira ngo vyorohe agwize ubusambanyi, haba mu bana, haba mu bakuze, haba mu batama n'abatamakazi, ugasanga abantu bibereye mw'ivyo vyago vy'ubusambanyi. Yesu adutabare. Aho ni ku ruhande rw'aba bantu bambara amajipo novuga nti y'amamini, kandi abo baragwiriye muri iyi myaka, sugwaruka gusa ariko n'abakuze, abamama. Birababaje kubona umuvyeyi afise umwana akagenda, mbega uri umuvyeyi ukagenda uhenera abantu abo uvyaye nabo bizogenda gute? Ubwo ntibazoca bazitaba bakagenda baramenya. Yesu adutabare. Abantu bambara mwene zino mpuzu murakwiye kwikebuka, kuko umuntu akora mwene ivyo impembo yiwe irahari, ingero yiwe ni umuriro utazima, ingero yiwe ni urupfu. Yesu nashimwe. Turabandanya. Si kuri izo jipo gusa ngufinya, ishobora kuba ngufi idafise ipasura ariko ikabana ndende igize iki ifise ipasura, cyangwa ugasanga iranafata n'umuntu ku buryo bw'uko ibihimba vyiwe byose bigendera hejuru. Ubu naho tubandanirize ku mpuzu zifise amapasura. Hariho pasura y'imbere, hariho iy'inyuma, hariho n'abazihindukiza imwe ikajibu igindi ikajibu wamfu. Hariho izo usanga zifata ugasanga ni jipo canke ikanzu, ugasanga irafata umuntu ku buryo bw'uko ibihimba vyiwe byose bigaragara, ugasanga umukondo ugendera hejuru, ibihimba vyiwe vyirondoka byose bigendera hejuru. Ivyo byose ni biza, ni intwaro ziza kwica, ni inkoho ziza kurasa abantu b'Imana, ziza gufata ubwoko bw'Imana kugira ngo zibashore mu busambanyi. Rero izi mpuzu ziri kwinshi, kandi zirero benshi barazambara nazo nyene, mbere harimo n'abitwa bakozi b'Imana. Umuntu akaja ku ruhimbi yambaye impuzu ipasuye, itabuye, yerekana inyuma, impuzu yerekana imbere, abantu bakigira muri ivyo nyene. Izo mpuzu ziri ubwoko bwinshi, hariho ngufi, hariho ndende, hariho iziba zidafata umuntu, n'iziba zifata umuntu zikerekana ubwambure bwiwe. Hariho n'izindi rero bambara zikagenda zerekana iki, bizobita ngo ni mukonda uti, imikondo igendera hejuru, nizo ibitugu bigendera hejuru, nizerekana amabere agendera hejuru. Ni ukuvuga ibintu byose bituma umuntu agwa mu busambanyi, bituma agira irari ry'umubiri, bituma ivyipfuzo vy'umubiri biri mu bana byinshi. Ni by'abantu uyu munsi bariko bakora, bibereyemwo, babamwo. Yesu nadutabare. None rero bene data, reka turabira hamwe imirongo y'ijambo ry'Imana muri Bibiliya ribivuga ko. Turahera kwa Timoteyo wa mbere, ni igice ca 2 ku murongo w'9 gushika ku 10. Ni urupapuro rw'amajana 273 muri Bibiliya yera, rukaba urupapuro rw'ibihumbi 2248 muri Bibiliya nyeranda. Ndiko ndabaha amapaje yaho dusanga ijambo ry'Imana muri Bibiliya zose, kuko ntihagire uwitwaza ngo jewe ngo muri Bibiliya yanje ngo simbonaho bitumbereye. Oya, waba ufise Bibiliya, iyi Bibiliya yera, waba ufise Bibiliya nyeranda, hose biriyo, kiretse yuko nababwiye yuko
Bibiliya nyeranda hariho amajambo amwe usanga baragiye barahinyanya urukundi, ariko uci usoma muri Bibiliya y'Igifaransa ikibikwereka neza ugacubona insiguro yavyo. None rero nabwiye ko ari Timoteyo wa mbere igice ca kabiri duhera ku murongo wa kabiri, igice ca kabiri duhera ku murongo w'9 gushikane ku murongo w'10. Yesu nashimwe. Ndasoma mu izina rya Yesu ngo kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagendane isoni, badahugumba kandi badashazisha gutsiba umushatsi canke izahabu canke imaragarita canke impuzu z'igiciro kinini, ariko bashazishe ibikorwa vy'ingeso nziza nk'uko bikwiye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Yesu nashimwe. Niri jambo ry'Imana murabonamwo ahantu Paulo muri no kete karandikira Timoteyo ariko avuga ati kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagendane isoni, badahugumba kandi badashazisha ugutsiba umushatsi. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga muri urugendo ruja mw'ijuru birakwiye ko umuntu agira iki yambara neza, kuko tuba turi imbere ya nyene isi n'ijuru, tuba turi imbere y'umutware atwara abatware bose, kuko mwibuke Imana aho turi hose no mu byo tuba turimwo byose iratubona. Yesu nashimwe. Ibana natwe ijoro n'umurango, ibiri kumwe natwe. Naco gituma dukwiye kwambara tukikwiza, umuntu akambara neza ntiyambare ibishobora gutirimutsa mwene se. Yesu nashimwe. Wundi murongo ni Abalewi canke Abenerevi igice ca 19 ku murongo wa 29, n'urupapuro rw'139, no muri Bibiliya nyeranda urupapuro rw'194 aho twirwa turahasoma. Hanyuma tuca kwa Hosea igice ca kabiri duhera ku murongo wa 5, duhera ku murongo wa 2 dushikane ku murongo wa 5, urupapuro rw'178. Hosea muri Bibiliya yera, muri Bibiliya nyeranda naho ni urupapuro rw'1775 gushika ku rupapuro rw'1776. Igitabo ca Hosea ni urupapuro rw'978. Yesu nashimwe. Tuza guhera ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 5. Yesu nashimwe. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ryo turivuga ngo igihano cya Isirayeli wa musambanyikazi, nimwiburanire na nyoko, nimwiburanire kuko atari umugore wanje, nanje sindi umugabo wiwe, nakure ubushegabo bwiwe mu maso hiwe n'ubumaka bwiwe, abukure hagati y'amabere yiwe, kugira ngo sinze ndamusige amenya akamera nk'umunsi yavutseko, nkamuhindura nk'ubugaragwa, nkamusiga ngaho ameze nk'ubweranyange, nkamwicisha inyota. Mbere sinzogirira abana biwe imbabazi, kuko ari abana b'abasambanano, nyina akaba yarihinduye maraya ababyaye, akaba yarakoze ibiteye isoni, kuko yavuze ati ndikurikirira abuzure banje, bampa ivyo ndya n'ivyo nywa, bakampa ubwoya bw'intama n'ipampa bo n'amavuta n'ibinyobwa. Yesu nadutabare. Igitwumvise ngo ni igihano ca Isirayeli inamusambanyikazi. Yesu nadutabare. Abantu rero iyo bariko bambara imwe n'izi mpuzu, abantu bambara izi mpuzu zibafata, izi mpuzu zitabakwiye, izi mpuzu zigenda zigaragaza ubwambure bwabo, baba bigize abasambanyikazi, baba bigize abamaraya. Yesu nadutabare. Nico gituma umuntu agendera muri ibi bintu arakwiye kwikebuka, kuko natikebuka igihano kiramurindiriye. Yesu nashimwe. Aya n'amajambo y'Imana ariko arabivuga, si jewe ndiko ndabivuga, ariko ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo mumenye, niwe jambo niwe yigize umuntu, abana natwe. Yesu nashimwe. None rero turabandanya
tuvuye kuri aba bambara amajipo atabakwiye, abafata magufi n'amapasura, aho impuzu zerekana amabere zigendeza amabere hejuru, ibikiriza n'ibindi. Reka rero turabe kuraba nabo abagabo, ubu twari cyane cyane kuba mama n'abigeme, kuko nibo izi mpuzu cyane cyane usanga bazambara. Ubundi bwobwo abagabo ni gake ashobora kugenda yerekana ibitugu canke ngo yambare impuzu zitamukwiye, ariko nabo nyene hariho iyindi mpwemu mbi yateye abagabo n'abasore cyane cyane mu gwaruka, ikintu cyo kwambara pocket down, bakambarira mu rukenye munsi y'urukenyerero, impuzu ugasanga yambaye ipataro yambaye ikabutura, ariko impuzu yo munsi kagenda igira iki, akaba ari igenda igaragara cyane. Yesu adutabare. Ibi navyo nyene Imana iragize iki, irabyanka. Yesu nadutabare. Reka mbere tuca turaba mu kuvayo igice ca 28 muri Bibiliya yera, ni urupapuro rwa 96 muri Bibiliya nyeranda, ni mu gitabo c'ihunguka, ni urupapuro rw'132. Kuvayo 28. Yesu nashimwe. Reka turabe ico Bibiliya ivuga hano hantu ku bantu na cyane cyane abaherezi. Yesu nashimwe. Kuko bene data nagenda babwire, umuntu wese yemera ko Yesu ari umwami akaba umukiza wiwe ni umuherezi, kuko twe twatoranyirijwe kuba abami n'iki n'abaherezi. Yesu nashimwe. None rero reka turabire hamwe aya majambo y'Imana dusanga mu kuvayo muri kino gice cyaho ca 28 kuri umurongo wa 42. Ndasoma mu izina rya Yesu, avuga ngo kandi uzubajishire amabutura mu nyuzi zera derere, bayambare ngo bapfuke ubwambure bwabo, ave mu rukenyerero ashike mu bibero. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga aya aba barabaherezi Imana yategetse yuko bajishirwa amabutura kugira ngo baze bayambare munsi y'amakanzu, kugira ngo Imana ntizogira iki, ntizobarandure, ntizobice, ntibabone ko ubwambure hanyuma ngo ishavu ryayo rigira iki, ribice. None rero uyu munsi abantu mwumvise yuko aya mabutura ava hehe, ave mu rukenyerero ashike ku bibero. Uyu munsi rero umuntu ashobora kwambara ugasanga yambaye ipataro agaciyambarira munsi y'iki, munsi y'urukenyerero, ariko twategerezwa kwambara neza tukikwiza ku buryo bw'uko atawutirimutsa. Yesu nashimwe. Abakora ivyo nabo nyene biyumve, hanyuma baheze bikebuke, kuko uhoraho ntahimbagwa n'urupfu rw'umunyabyaha apfuye, ariko ahimbagwa n'umunyabyaha yigaruye akihana. Kuko nagenda babwire, iri juru mwumva tuvuga, iri juru twese tugomba ntirizojamwo abavutse ari abatakatifu, rizojamwo ni juru rizojamwo abanyabyaha ariko bemeye ibyaha byabo bakabyihana, bakongera bakabiheba, bakihanira kureka. Yesu nashimwe. Kurya mugasho hapfungirwayo abanyabyaha baze kwemera ibyaha byabo, ariko abo uzosanga bemeye ibyaha byabo, twebwe abakijijwe. Yesu nashimwe. Abakijijwe natwe turi bemeye ibyaha byacu, turi abanyabyaha bemeye ibyaha byacu, twemera kubisabira imbabazi. None rero tukesha tugira iki, twezwa n'amaraso yande ya Yesu. Nico gituma ijuru rizojamwo abanyabyaha bemeye ibyaha byabo, bakemera kubiheba, bakabyihana burundu. Yesu nashimwe. None rero ni kuri iki cy'abagize iki, cy'abambara pocket down. Tugende ku kindi abantu uyu munsi babayemo nacyo nyene batazi ko ari kibi, ni iki kintu cy'inkofero mu bagabo. Abagabo usanga yambaye inkofero ahari hose, ugasanga mu nzira mwibarabara yambaye inkofero. Ubundi cyazira yuko umugabo atwikira umutwe mu gihe ariko aravuga ubutumwa bwiza, ariko aravugishwa, ariko ararimba. Kuko nagenda babwire, twiyubare. Nshobora kuba ndahantu ugaca usanga mpuye n'umuntu ntanguye kumubwira ubutumwa bwiza, nambaye iki, nambaye inkofero, cenga tangura kuririmba indirimbo zimwe ubutumwa bwiza, zimwe amajambo y'Imana, nambaye iki, inkofero. Kandi ibi navyo Bibiliya ibitubuza. Ibi bica bijana naha abadamu nabo uyu munsi batagishira ibitambara mu mitwe yabo. Je nakuze narutse mbona abamama na cyane cyane ababa mu misozi, nta mu mashaka kurenga irembo adashize igitambara mu mutwe, ariko kubera iterambere ryagize iki, ryabaye byinshi. Uyu munsi ibitambara
abantu barabitaye ntibakibikoza mu mutwe. Yesu nashimwe. Iki cy'inkofero nca ndagifatanya n'iki bitambara. Ijambo ry'Imana nyine yatubwira, Pawulo ariko arabwira abigema ati sinkundira ko umudamu agira iki akora ibikorwa by'Imana atagize iki adafutse umushatsi. Yesu nashimwe. Adashyize igitambara hehe mu mutwe. Yesu nashimwe. Ariko uyu munsi nibyo tubamwo, abantu barabwiriza, abantu barahanura, baravuga ubutumwa bwiza bimereye uko, abandi nabo bambaye iki inkofero mu mutwe, akaba ari byo tubamwo. None rero tubirabe mu Bikorinto ba mbere, Abikorinto ba mbere ni urupapuro rw'194. Yesu nashimwe. Abikorinto ba mbere, Abikorinto ba mbere, Yesu nashimwe, ni igice cyaho cya 11. Yesu Abikorinto ba mbere igice cyaho cya 11 ku murongo w'indwi. Yesu nashimwe. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ry'umutwe ritubwira ngo ibyo kwitwikira kw'abagore mu makoraniro. Munyigane nkuko nanje nigana Kristo, ndabashima kuko munyibuka muri byose, mukagumya ivyo nabashikirije nkuko nabibahaye. Ariko ndagomba ko mumenya k'umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi k'umutwe w'umugore ari umugabo, kandi k'umutwe wa Kristo ari Imana. Umugabo wese yasenga canke yavugishwa n'Imana, umutwe wiwe utwikiriye aba awuteye isoni. Ariko umugore wese yasenga canke avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe aba awuteye isoni, kuko ari bimwe bwose no kumobwa. Nihagira umugore atitwikira mu mutwe, bamukerere umushatsi, namba ari biteye isoni k'umugore akeregwa umushatsi canke kwamobwa, niyitwikire mu mutwe. Umugabo ntakwiye kwitwikira mu mutwe, kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo, ariko umugore n'ubwiza bw'umugabo. Yesu nashimwe. Niri jambo ry'Imana bene data, mwavyumvise. Umukenyezi, umugore akwiye kugira iki? Akwiye gutwikira iki? Umutwe wiwe, kuko ngo ni ishusho y'iki? Y'umugabo wiwe. Umugore nawe ngo ni ishusho y'iki? Y'Imana. Yesu nashimwe. Naco gituma rero umuntu wese arakwiye kuraba ibimuraba, akaraba ati aha hantu mbega ko Bibiliya itubwira iki, nkore gute? Kiretse yuko abantu uyu munsi bikanze agasirimu, bikanze agafonctionnaire, bikanze iterambere, baca bava ku byagezwe by'Uhoraho, baca bikorera ibiri mu mitwe n'ibihwanye no kugomba no gushaka kwabo. Yesu nadutabare. N'aya majambo y'Imana, ayasa amajambo yiwanje, ariko n'ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Reka turabandanya, tuvuye ku nkofero, reka tuje kubasenga ibishushanyo, amasanamu. Abasenga bakoresheje ibintu by'amashushanyo, ibintu by'amasanamu. Yesu nashimwe. Iki naco nyene kibosha abantu benshi. Mbere uyu munsi bamwe narakibabwiye, ntibashobora no kubironkera insiguro, ariko niyo umuntu ariko arabibabwira ntibabyumva. Bakubwira ngo mbega ngo uyu muntu ngo umukunda, ngo nshobora gushira kumanika ifoto yiwe mu nzu. Ego mbe koko umuntu nk'ubu umuntu ukunda urafite agafoto kiwe, naho yo bari umuvyeyi wawe yaritavye Imana, bashaka kufise akenshi iyo bishoboka, iyo bitagoranye, usanga hari ifoto zabo mu mazu yacu. Ariko none iyo foto y'uwo muntu hari ico bikitumariye? Ko wewe ubuzima bwiwe aba yaraburangije, hari ikintu yo bikitumariye? Hari ico twoba tukimusaba? Nimba nawe ndamusaba amahera y'ishure, niba nkiyamusaba ngo ayame. Nimba nawe ndamusaba igice nk'ikiriya, ntaco yoba gishoboye kuma, kuko ari mu bundi buzima budasa n'ubwo ngiziki n'ubwo jewe mba ndimwo. Naco gituma hano hantu abantu benshi bahazimiriye, kandi muhitondere. Reka naho tuhavugane ko ni kuvayo igice ca 20, duhera ku murongo wa 3 muri Bibiliya nyeranda, naho ni mu gitabo c'ihunguka. Ni igitabo c'ihunguka, ni urupapuro rw'116. Yesu nashimwe. Nasoma mu izina rya Yesu. Ku murongo wa 3 avuga ntukagire izindi mana
umbangikanya ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'ijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga, ntuzovyikubita imbere, ntuzobisabe, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo vya base, nkageza ku runganwe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka. Yesu nashimwe. Bene data, iri jambo ry'Imana riko ratubwira aho Imana ikibwira abantu bayuda ati ntimuze mwigere mwibazira ikintu cyaba gisa n'ishusho y'ikiri hejuru y'ivyo namwe biri hejuru canke ibiri hasi ndetse n'ibiri mw'ijuru, ati kuko ni waramukubikoze nzogira iki, nzobiguhanira, ntuzovyikubita imbere. None uyu munsi abantu biriko barikubita imbere y'amashusho y'amasanamu, mbere ugasanga nayo masanamu canke amashusho bikubita imbere si nuwo bibaza ko ari we, ugasanga n'ibindi bintu bariko barakora batazi bangana gute. Umuntu wese arakwiye kwikebuka. Imana nimba tuvuga ngo uko yamye iri ejo n'uyu munsi, ko yamye kera n'uyu munsi nikwiri, tumenye yuko ivyo yamye yanka n'uyu munsi yagira iki, irabyanka. Ntawe yigeze ivuga ngo ubu rero bya bintu ndabaretse ni mubikore ni mwibazire. Bene data, ntacyo twonka tugereranya Imana yacu. Imana yacu irera, kandi mu kuyisenga Imana tuyisenga mu buryo bugaragara mu byo tubona, ahubwo Imana tuyisenga mu kuri n'iki no mu mpwemu. Imana yacu ni mpwemu, ni nayo mpamvu tuyisenga mu buryo bw'impwemu. Nico gituma rero gushira ibintu imbere yawe, gufata ibintu ukaba ari byo ugira no uvuga nti ugira ishimikiro ryo gusenga, ubu uri gusenga ibigirwamana. Kuko ibaze ubu nk'uburi imbere y'igishusho kanaka, ico gishusho ntikiza kukwishura, wagenda ukavuga wewe wavuze uri ufukamye imbere ya cya gishusho cyangwa uri kuracunamira kuvuga ikintu ubuname ubwa mbere, ubu gihaye iki, ugihaye icubahiro. Nubu haye icubahiro Imana, wahaye icubahiro ico kintu, uri imbere yaco uri kuravuga amasengesho, Mana nkorera ibingirira ico nyene uri kurabwira kiri imbere yawe, nico cabaye Imana yawe. Ntiwihende ngo urumva ngo je Imana ndiko ndabwira ndayizi, oya, aho wamaze kwihenda, aho byabaye. Ico uri kurasenga, ico uri kurasaba niki, nico nyene. Yesu nadutabara. Abantu benshi rero uyu munsi barihamagarira imizimu n'abadayimoni batabizi, kubwo gukora ibintu batazi kandi badatahura. Yesu nashimwe. Katubandanye, iyo ni mirongo itari mike nagenda baha, tubandanye kubajanye kuri ibi. Aba bantu nabo byitwa ubutinganyi, aba bagabo bashurashura n'abagabo. Yesu nashimwe. Abagabo bashurashura n'abagabo nabo uyu munsi mumenye ko iki kintu, naho bamwe mu barongozi b'amadini bagiye baceza bahagitagatifuza, mbere hamwe bikagenda vyemegwa, mbere bikagomba hamwe bigomba gusenywa n'amashengero n'amadini bitandukanye. Mumenye yuko ibi bintu vyovyo Imana iravyanka guhera. Mwibuke yuko igihe Sodomu ni Gomora hari imbugwa, iki caha carimo kandi nico cari imbere. Ibi ni ibyaha bihamagarira ishavu Imana. Yesu nadutabare. Abagabo bagize iki? Abagabo basambana n'abandi bagabo, abagabo bisambanya, abagabo basambana n'ibikoko, abagore bisambanya, abagore basambana n'abandi bagore, abagore basambana n'ibikoko. Imana idutabare. Yesu nashimwe. None rero katurabire hamwe ni Abikorinto ba mbere igice cya 6 ku murongo w'9 n'urupapuro rw'169 muri Bibiliya yera, rukaba urupapuro rw'2175 muri Bibiliya nyeranda. Yesu nashimwe. Reka turabire hamwe aya majambo y'Imana, twumve ico Bibiliya ibivuga ko. Hanyuma ababikora mubikore muzi yuko muriko muhamagara ishavu ry'Imana. Abariko baravyemeza bavyinjiza mu mashengero, ibihugu byakiriye ivyo bintu, mumenye neza yuko nubwo mushaka kubona Imana yarihoreye ukamenga ntakibivuze ko, ariko mumenye yuko isaha n'isaha igeze yo kuza kugira iki, yo kuza kuraba ivyo bintu, kandi igiye kubishira ahabona abantu bagira iki, bahanwe kubw'ubushangashirwe n'ishavu bagize iki, bateye Imana. Yesu nashimwe. Reka turabire hamwe ayo majambo y'Imana. Nababwiye ko ari urupapuro rw'169, dusoma guhera ku murongo w'9. Yesu: ariko ni mwebwe mugiriranira nabi mugungana, kandi abo mugirira mutyo ni bene so. Ntimuzi yuko kw'abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana? Ntimuzimire abashakanyi, canke abasenga ibigirwamana, canke abasambanyi, canke abagabo bendwa, canke abagabo bendana,
canke ibisuma canke abipfuza canke imboregwa canke abatukana canke abanyazi ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Yesu nashimwe. Reka tuca turabira hamwe irindi jambo ry'Imana riri mu Itanguriro igice ca kabiri n'umurongo wa 21 gushika ku murongo wa 22. Ni urupapuro rwa 5 muri Bibiliya nyeranda. Yesu nashimwe. Itanguriro igice cyaho mu Itanguriro igice cyaho ca kabiri ku murongo wa 21. Yesu nashimwe. Maze Uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira amukuramo urubavu rumwe, ahomeka inyama mu gishingo cyago. Ubwo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramwo umugore, amuzanira uwo muntu. Yesu nashimwe. Bene data, aho ni kuri kijanye n'aba bantu bahuza ibitsina babisangiye. Mwumve yuko ibi bintu Imana ivyanka urunuka cyane. N'indi mirongo myinshi tutatanze, ariko murasoma Bibiliya muzogira iki? Muzovyironderera, muzovyibonera. Yesu nabahezagire. Reka tubandanye ku kindi abantu bakora uyu munsi kandi kirimo abantu benshi. Yesu nashimwe. Iki kintu kijanye n'ikintu cyo kugabanya imvyaro, planning familiare. Yesu nashimwe. Ikisindeka kukivuga nubwo hari ababagitinya. Iki ndakivuze ko kandi abantu benshi bakiguyemo. Mumenye ko ari ubwicanyi buri ku rwego rwo hejuru. Wa mu papa wa mu mama we, abo bantu uri kurica, umenye yuko uzobasanga imbere y'Imana kandi izobakubaza, kuko nawe we mbege yo mama wawe akwicira mu nda, uba warabaye ibyo uri kurakora wobikoze. Mbe kubera iki uyu munsi ugomba kunigira mu menshi abandi? Reka babeho nkuko nawe wabayeho. Ibyo byagutunze nawe nyene bizobatunga. Ko muvuga ngo ngo muri iki gihe turakenye, inda yiwawe yonyene ntiyoshobora kukunanira. Inda yiwawe yo kunanira ikaguta ukabura ivyo urya, kandi ari inda yiwawe wenyene. Reka rero turabire hamwe amajambo y'Imana. Zaburi y'ijana na 27 igice cyawo ca gatatu ni Zaburi y'ijana na 27 dusoma ku murongo wa 3 na 5. Umurongo wa 3 na 5 n'urupapuro rw'amajana 72 muri Bibiliya yera, urupapuro rw'igihumbi n'ijana na 180 muri Bibiliya nyeranda. Yesu nashimwe. Reka turabe iki jambo ry'Imana ribivuga ko. Yesu nashimwe. Bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. Umuntu wese arakwiye kumva aya majambo, arakwiye by'ukuri kujahana agatekana akagira ati none ibi bintu by'ukuri nimba ndabirimwo by'ukuri amaherezo yanje naye. Iki kivyishe nuko abantu b'uyu munsi ntibaciyumvira ku iherezo ryabo. Ndasoma mu izina rya Yesu ku murongo wa 3 bavuga ngo abana nibo ngabire Uhoraho agaba, imbuto zo mu nda nizo mpera atanga. Nk'uko imyampi yo mu ntoke z'umuhizi iri, niko abana bo mu busore bamera. Hahigwa ufise umutana buzuyemo, abameze batyo ntibazotetegwa nibagira icyo bavuganira n'abansi babo mu marembo. Yesu nashimwe. Twumvise ngo abana n'ingabire itangwa n'iki? N'Imana. Ariko uyu munsi abantu iyo ngabire baragize iki? Barayansi. Kandi kibabaje kinateye ubwoba, n'amashengero n'amadini uyu munsi basigaye bigisha izo nyigisho ngo umuntu uburyo yogira, arabigishwa ngo uburyo ngo bwo guharura ngo bw'urudede, abandi bakigishwa n'ibindi. Naho wo bikora muri buryo bwo guharura, ukabikora mu buryo bwo kwihangana, ariko ufise umugambi wo kugabanya imvyaro, umenye ko ari icyaha uri kurakora. Imana idutabare. Kandi abantu benshi mu nda zabo huzuye yimva. Abantu benshi babaye amatongo kubera ibi. Uragenda ukishirishamwe ibi bintu, ariko umenye neza bishiremo. Yego mwana uzoka kumuvyara, ariko Imana ko ari nyabushobozi. Nubwo yo bishaka wovyara ubushuri, kandi warashizemo iki? Warashizemo ubwo bugegene n'igitereko baragikuyeyo igatereka y'umwana, kuko ni Imana yifise ubushobozi. Niyo yaturemye igaba ubugingo bw'umuntu, kuko ni Imana isumba byose kandi iri hejuru ya byose. Abakora rero mwene ibyo
ibyo ngo kwitwaza byose, witwaza ubukene, witwaza ingwara, witwaza iki, umenye yuko amaherezo ni hehe, ni Gehenomu. Yesu adutabare. Turabirindi jambo ijambo riri kwa Yeremiya igice ca 20 umurongo wa 17 n'urupapuro rw'amajana 848 muri Bibiliya yera, urupapuro rw'igihumbi n'amajana 567 muri Bibiliya nyeranda Yeremiya igice ca 20. Reka turabe amajambo y'Imana uko avuga. Yesu nashimwe. Yeremiya igice ca 20 urupapuro rwo turabe igice ca 20. Yesu nashimwe ku murongo waho wa 17 ngo kuko itanyishe nkiri mu nda ya mama, niko mama yombereye imva akazokwama akuriwe. Yesu nashimwe. Abantu rero uyu munsi muriko muricira abo mwovyaye mu nda zanyu, muriko muba imva zabo, muriko muba inturo zabo. Abo bana nta handi bahambwe muri mwebwe, bahambwe mu mibiri yanyu. Naco gituma Imana izobibabaza. Yesu nashimwe. Imana izobibabaza kuko uwo mwana wagiriye ibyo, uwo mwana wanigiye mu menshi, hari n'igihe ariwe yogukijije, hari n'igihe ariwe yogutabaye, ariko ni ugize iki, niwe wanyikije, ni uri kurica. Kuko Satani ndagenda ababwire ni umugome. Satani wewe azi byinshi guturusha, afise novuga ibyabona twe tutashobora kubona. Abazi abana bazogirira akamaro. Nico gituma mubona ibihugu bigoye, nico gituma mubona namwe igihugu ciwacu tugoye, uko abo tunigihugu gitera imbere, Satani yagira abanyikiza muri ubwo buryo. Rero bantu mwihaye umugambi, mvuge nk'ababandi ngo kwimburira Imana, mumenye ahubwo simwe mwayiremeye, niyo yabaremye. Bandanya mwimburira Imana, nayo izobahemba Gehenomu. Yesu nadutabare. Abumva bino bintu ukabuzi ko bino bintu wabigendeyemo, utakambira Imana, wihane, niho uzoheza ukababarirwa. Yesu nashimwe. Reka tubandanye kubw'umwanya, reka tubandanye no nibikurikira. Yesu nashimwe. Tuvuye kuri planning familiare, ari byo kugabanya imvyaro, reka tugende ku bintu byo kwiyandikako ku mibiri, arico bita tatuwaje. Yesu nashimwe. Ibi rero bigwiriye na cyane cyane mu bantu bita bastare, mu bantu biyita novuga bantu sinzi urwego no bavuga ko. Yesu nashimwe. Ibi inye bigwiriye mu baririmbyi, mu bita bastare, abakinyi b'ibintu by'imipira. Ibi bintu nivyo bibagwiriyemo. Yesu nashimwe. Ariko ijambo ry'Imana riratubuza ngo ntimukagire iki, ntiyakagire abica injorogo canke ngo bice iki indasago. Ni ijambo ry'Imana twasomye riri mu Barewi canke Abenerevi, ni igice cyaho ca 19 dore ku murongo wa 27 ngo ntimuze mukebere umushatsi wo mu misaya canke ngo mucacure imitwe y'ubwanwa bwanyu, ntimuze mwikebagure ku mibiri kubwupfuye, kandi ntimuze mwicishe imanzi nimwe. Ni jewe uhoraho. Ntiyaze hagire uwononesha umukobwa wiwe kumutanga kuba maraya, kugira ngo igihugu coye kwisuka mu busambanyi. Yesu nashimwe. Nahantu Imana yari ibujije bano bantu kugira iki, kwicako ico bita injorogo. Injorogo ni bantu ibi bintu abantu bicapako, ugasanga bicafye k'ibintu kanaka, biyanditseko amazina ku mibiri yabo. Yesu nadutabare. Ibi bintu rero Imana iravyanka. Amande yuko n'Imana ivyanka murabizi neza, nk'abantu mwinjira mu gisirikare ko ibi bintu ko batakwemerera yuko uyinjira biri ku mubiri wiwawe. None nimba rero abana abantu dushobora kuba tuvyanga n'amategeko abibuza, umenye ko no mwijuru ibi bintu bavyanka. Imana dutabare. Yesu nashimwe. Reka tubandanye dugira ko tugomba no gusozera kino kiganiro. Tugende ku bindi, tugende ku kindi kintu abantu benshi babohewemwo kandi bazimiriyemwo. Niki kintu kijanye n'ibinyobwa. Yesu nashimwe. Ikintu kijanye n'ibiboreza uyu munsi abantu barakibayemo cyane. Reka ndabibutse, kuva umuntu tubayeho canke wubayeho, sinzi imyaka ufise,
je mfise na mikenya ariko sindigera mbona umuntu agiye atekeye ikarato y'ivyeri canke rudipe y'ugwagwa mu rusengero ngo aje kunwerayo cyangwa agenda atekeye itabi urumogi ivyo byose ngo aje kwinwera mu rusengero. None nimba abantu tuzi kubahiza insengero zubatswe n'amaboko yacu, uyu munsi tukaba dukengera urusengero rw'Imana rubamwo mpwemu yera ari imibiri yacu, umenye ko Imana izogira iki, izobiduhanira. Abenshi bagenda bitwaza ngo Yesu no mu bugeni bw'Ikana ngo yaragize iki, ngo yarahinduye amazi mu vinyo. Yego koko yarabikoze kubera yuko yari yavutse aganzwa n'ivyagezwe kugira ngo acungure abaganzwa n'iki n'ivyagezwe kugira ngo aducungure. Niyo mpamvu yihaye umubiri akemera kuvuka asa natwe, ubundi bwobwo yari kuza ari Imana bumana nk'uko yari afise ishusho yiwe y'ubumana mw'ijuru. Ariko impamvu kiyemeye kuvyagwa n'umugore akavuka nkatwe, akavuka ari uruyoya, akavuka nk'uko abandi bavuka. Yesu nadutabare. Rero nimba rero abantu ivyo bashobora kubikora batabikorera muri izi ngoro ziba zarubatswe n'iminwe n'intoke zabo, ntibibereye ko tubikora no muri izi ngoro z'Imana yubatse. Yesu nashimwe. Turasoma mu Benerevi canke mu Barewi ni igice cyawo ca 10 ku murongo w'9 no papuro bw'Ijana muri Bibiliya yera. Bibiliya nyiranda ni 174 ndasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abaherezi babuzwa kunywa ibiboreza bakiri babuza kunywa ibiboreza. Ndasoma kuri umurongo w'9 ati ntuze wigere unywa kuri vino canke kukiboreza na kimwe mwe n'abana bawe igihe mugira mwinjire mw'ihema ry'ibonaniro. Yesu nashimwe. Aha naho nosoma umurongo wonyene n'indi mirongo sinirirwe ndayibaha. Nukuvuga iki, umuntu yereka igikorwa c'Imana kirazira ko agira iki, anywa ibiboreza. Rero twebwe ntituba ku gikorwa ubunye kubera yuko Yesu yadusese amaraso yo kumusaraba akaducungura. Buri munsi twamare he ku gikorwa c'Imana, aho uri hose uri ku gikorwa c'Imana, waba uri muhira waba uri ku kazi uri ku gikorwa c'Imana. Ntibibereye abami n'abaherezi kugira iki, kunywa inzoga. Nico gituma umuntu wese anywa inzoga amenye neza yuko ariko akora n'ibinyuranye n'iki n'ijambo ry'Imana. Reka turabire hamwe ijambo ry'Imana ribivuga neza. Ahanye kuri iki cy'inzoga hari amajambo y'Imana menshi, ariko imirongo imwe ndaza ndababwira aho muzoyisanga, hanyuma umuntu yisomere. Yesu nashimwe. Hariho guharura, igitabo cyo guharura ni igice cya 6 ku murongo wa 3 n'urupapuro rw'131 muri Bibiliya yera n'urupapuro rw'227 muri Bibiliya nyeranda. Gusubira mu byagezwe muri Bibiliya y'Abakatolike ni igitabo cy'amategeko ni igice cya 29 umurongo wa 5 gushika ku murongo wa 6 n'urupapuro rw'240 muri Bibiliya nyeranda, urupapuro rw'345 muri Bibiliya nyeranda. Abacamanza igice cya 13 umurongo wa 4 uw'indwi n'uw'14 n'urupapuro rw'294 Bibiliya yera 124 Bibiliya nyeranda. Imigani igice cya 20 umurongo wa mbere urupapuro rw'736 Bibiliya yera, urupapuro rw'1042 Bibiliya nyeranda. Havuga ngo Bibiliya niyo mucokoranyi. Cyo tugenda 31 imigani 31 umurongo wa 4 urupapuro rw'750 muri Bibiliya yera n'igihumbi n'767 Bibiliya nyeranda. Yesu nashimwe. Tuca tugenda mu migani, ariho mbere tugomba guca dusoma mu migani 23 igice cyawo cya 20 igice cya 23 umurongo wa 29 gushaka ku 35. Bibiliya yera ni 141 Bibiliya nyeranda ni 1251. Ariko imbere ko tuhasoma kandabahe n'indi mirongo Abikorinto ba mbere igice cya 6 ku murongo wa 12 mu rupapuro rw'189 mu isezerano risha muri Bibiliya yera n'urupapuro rw'2175 muri Bibiliya nyeranda. Abikorinto ba mbere igice c'8 ku murongo w'9 gushaka ku 13 urupapuro rw'192 muri mu isezerano risha Bibiliya yera n'urupapuro rw'2278 muri Bibiliya nyeranda.
Matayo 26 gushika kuri igice ca 26 umurongo wa 29. Hama abanyefeso canke abanyefezi igice ca 5 umurongo wa 18 urupapuro rw'amajana 221 kwisezerano risha n'urupapuro rw'ibihumbi 2222 Bibiliya Nyeranda Petero wa kabiri igice ca kabiri ku murongo wa 19 urupapuro rw'amajana 270 n'urupapuro rw'ibihumbi 2333 muri Bibiliya Nyeranda. Reka rero turabire hamwe aha mu Migani 23 dore ku 29 dushikane ku 35 nabwiye ko urupapuro rw'141 Yesu nashimwe. Imigani Yesu nashimwe. Imigani igice ca majana 2 igice ca 23 ku murongo wa 29. Reka abariho tuce dusoma Yesu n'urupapuro rw'amajana 741 muradutunga su urupapuro rw'ijana 41 n'urupapuro rw'amajana 741 ndasoma mu izina rya Yesu. Jambo ry'umutwe rivuga ngo imboregwa ninde agira ngo yo, ninde agira ngo agwe, ninde afise imitongano, ninde afise imyidodombo, ninde afise inguma atanyanduruko, ninde afise amaso atukuye, n'abatavirira vino n'abaja kurondera izituriranije. Ntukitegereze vino yitukuye yica ibibatsi mu kirahuri igashoka neza. Uburuhiro iryana nk'inzoka igakomora nk'imvuvyi. Amaso yawe ugahava uyarabisha abagore b'ivyigenze. Umutima wawe ukavuga ibidadi mbere ugaca umera nk'uryamye hagati mu kiyaga canke nk'uryamye ku mutwe w'umuringoti wo mu bwato ukavuga uti barankubise sinababara, baranyegaguye sinavyumva, nzokwikangura ryari naho nyene nzosubira kugira iki kuyirondera. Yesu nadutabare. Uyu n'umunywanzoga, uyu n'umuntu yihebeye kunwa ibiboreza, kunwa izituriranije. Mwavyumvise yuko abaherezi n'abami ko bitabereye uko bagira iki banywa inzoga. Muntu ubikora reka ndabikubwire, nimba barongozi batabikubwiye uyu munsi ubimenye uvyumve ko Imana idakunda abantu banwa ibiboreza. Yesu nashimwe. None rero bene data tugiye kubandanya tuce turangiriza kuri iki cyanyuma kandi ceze ciraye mu mitima y'abantu, s'abarundi gusa n'ahandi. Abantu benshi baragwiriwemwo n'uwo mugera w'indwara ngenda babwire, iyi ndwara y'amacakubiri. Yesu nashimwe. Amacakubiri yaba y'amoko, yaba y'intara canke yaba nayo mu bindi bigiye bitandukanye. Yesu nashimwe. Igikino rero c'amacakubiri uri kurabirabisha amaso, uri kuravyiyumvira, uri kuravyihweza, womenga nta bikiriho, nta bikibaho. Ariko nagira ndababwire yuko ibi bintu vyuzuye na cane cane ho no mu bitwa ngo n'abantu b'Imana hoho ibi bintu biriho. Nukuri ndi umwe mu bo bishingira intahe, mu bo bihamya, kuko intambara ya kino kintu je narahuye nayo, ndabizi ko ibintu vyinshi. Naco gituma mu madini no mu mashengero amwamwe ibi bintu by'amoko biriyo. Aho siriyo ndavuga muri buno buzima busanzwe tubayeho, haba mu by'igihugu canke abahandi. Reka mvuge mu bantu bitirirwa izina ry'Imana. Ikintu c'amacakubiri, iki kintu c'amazuru, iki kintu cy'ivy'abantu bapfa bishingiye ku muntu ameze uku canke kuriya. Ibi bintu biruzuye kandi biragwiriye, nubwo bidaseruka ngo bigaragare, ariko kenshi bizogenda bigaragara nko mu tuntu duto na cyane cyane iyo hagize nk'abagomba gushinga izabo. Ibi kenshi birakunze kuboneka kuba hirya no hino. Yesu nashimwe. Hari abantu bamwe uyu munsi bitwa ngo bari mu gikorwa c'Imana, mbere bahevye imiryango bagaheba n'ababo, bagaheba n'ibindi byose bazi ngo bagiye gukorera Imana. Ariko uyu munsi baboshwe n'iki kintu c'amacakubiri y'amoko, ugasanga imiryango barimwo canke amakongregation baba barimwo iraraba iki kintu bakagishimikirako cane. Ico ndakizi mu miryango imwe kuko bamwe twarabanye barabizi ko tuzinanye. Hari ico ndabizi ko naco gituma muntu kiri muri ibi, muntu kigendera muri ibi,
ni wihane kuko Imana yaremye umuntu umwe nta bantu babiri yaremye. Imana ikirema yaremye Adamu yongera imuremera umufasha ariwe Eva, nta wundi muntu yaremye. Aha rero nta n'amajambo menshi tuza gusoma, ni ibintu bitahuritse kandi byumvikana. Abazobishaka murazora mw'Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 27, ni igitabo c'amamuko muri Bibiliya yera, ni urupapuro rwa 4 canke Itanguriro igice ca kabiri ku murongo wa 21 gushika kuri 22 twari twanahasomye kare, canke Yohana wa mbere Kati dusoma kwa igice ca mbere Yohana ni igice ca gatatu ku murongo wa 15, urupapuro rwa 273 muri Bibiliya yera mu Isezerano Risha, canke muri Bibiliya Nyeranda kete rya mbere ry'umutumwa Yohani ni urupapuro rw'ibihumbi 2310. Reka tusome twumve ico Bibiliya itubwira. Yesu nashimwe. Mwumvirize kuri iki kintu kijanye n'aba bantu bankira abandi ubusa, kandi twese twaremwe n'Imana, waba wera waba wirabura waba uri mugufi waba uri muremure, twese turiberemwa by'Imana imbere y'Imana. Murabizi bene data, iyo umuntu atera umurima amashurwe habamwe yatukura habamwe yera haba yasa n'umuhondo n'ayasa n'ukundi. Natwe ibiremwa by'Imana dufise uburebure butangana, ubunini butangana, ubugufi butangana, n'amakurire agiye atandukanye, kuko turi ibiremwa by'Imana yaremye yikundira kandi inezerererwa. Yesu nashimwe. None rero ndasoma mu cete ca mbere ca Yohana igice ca gatatu ku murongo wa 15, haravuga ngo uwanka mwene data wundi n'umwicanyi, kandi murazi yuko atamwicanyi yogira ubugingo budashira ngo bugume muri we. Yesu nashimwe. Umuntu wese yanka mwene se amuhoye izuru, amuhoye intara, amuhoye iki canke kiriya, amenye neza yuko uwo muntu nta bwami bwo mwijuru azobamwe. Uwashaka umuhora idini cyangwa ushaka umuhora umugambwe cyangwa ushaka umuhora iki, cyo cyose umuhora ntivyari bikwiye ntibibereye, kuko twese turi ubwoko bumwe, turi abantu b'Imana, twaremwe n'Imana. Yesu nashimwe. Kuko nagenda babwire nta juru canke umuriro by'abahutu canke by'abatutsi canke by'abatwa. Mumenye yuko ijuru ni iry'umuntu yaremwe n'Imana, ni iry'umuntu yakoreye Imana yihanye ibyaha. Umuriro nawe ni uw'umuntu yanse kwihana akanga kumvira ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. None rero yari amajambo y'Imana atandukanye, nariko ndababwira ku bintu byinshi abantu babayemo, kandi ibyo nagenda babwire biri mu by'abantu bahendeshejwe biciwemwo amadini n'amashingiro babayemo, atigeze ababwiza ukuri, arabareka barerera muri ibyo, abarerera mu kwibona, abarerera mu kwirekura ndetse no mu bwankanyi. Ugasanga mbere niyo bari kwaraba abakuru cyangwa abarongozi mu mashingiro atandukanye baraba ibyo nyene by'amoko, ugasanga haba hariya canke hari ibyo babikorera, ugasanga nivyo baraba, kandi bazi yuko Imana yaremye umuntu umwe. Yesu nadutabare. Abakora ibyo rero bamenye yuko naho bazoshika, kandi bamenye yuko ukoko kuwiteka kuri hejuru yabo, bamenye yuko Imana ije kuraba ibyo bariko barakora, bamenye yuko Imana ije kuraba ibyo abantu barimo, ibyo abantu bapfiriyemo. Umuntu wese akora ibisa n'ibi byose twagiye tudondaguragura mu gice c'8 kubandanya n'ibindi bice byose byagiye bikurikira guhera mu gice ca mbere kuduga gushika kuri ibi, ndetse n'ibindi byaha byinshi twagiye tubwigwa buri munsi. Umuntu azi ko akora ibyo, umuntu azi ko aba muri ibyo, atitandukanije navyo, agiye kuranduka, agiye gupfa. Ibihembo vyiwe ni umuriro utazima. Yesu nadutabare. None rero bene data, umuntu wese yikebuke, yirabe, hanyuma acamenya ukuntu yisuzuma, yongere yitunganye. Yesu nabahezagire. None rero ndarangije kuri iki gice c'9 turange kuri ibi tweko turavugana bijanye ni by'abantu bapfiriyemo, haba mu nyambaro, mu byo bihereza, n'ukuntu abantu tubayeho. Yesu nashimwe. Hanyuma tuzoswa tubandanye ikindi gihe Yesu abinkundiye. Yesu nabahezagire. Nongeye gushimira nyine cyubaro data twese byagiye mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti. Mana wakoze nyakubahwa kubana natwe, Mana wakoze Mana kutugirira neza no kutugirira imbabazi. Ibisigaye Mana ijambo ni ryawe, akanwa Mana ego menije na akanwa karaki wanje, ariko Mana urimi ni wewe. Ndakwinginze nyakubahwa ushishikare Mana kubikomeza mu mitima y'abazovyumva, maze ijambo ryawe rishishikare kugira ububasha, mpwemu wawe ashishikare gusiga
gusigura no gutahuza ubwoko bwawe uzobukoze imizina ya Yesu Kristo mbisavyemwo amen. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera